nzakuba ndabikora. Ukuvuga ngo Madrid cyane Madrid yari yamwemereye neza iramubwira ati utegerezwa twakongeza amasezerano konge tugoye n'amafaranga igera ku 20, ariko aravuga ngo mu gihe bigaragara ko jewe Xabi Alonso atekarama umwanya ukwiriye, Xabi Alonso atekarama agaciro gakwiriye, Xabi Alonso ariko arerekana ko jewe atacho maze muri equipe yitwa Real Madrid, ivyo kongereza amasezerano muri equipe ya Madrid munavyibagira. Eske Houston kuri umunsi kumva Vinicius Junior kino kintu yakoze akaba n'umubano utari mwiza w'abakiye bamwe n'abatandukanye, mbega biraza ko biherera hehe? Ninde aza kuba asoka muri equipe yitwa Madrid ko bigaragara ko Vinicius Junior nivyamana muri nonzira avuga ati ndasoka, ati je nasotse Xabi Alonso aza gusoka. Bino bintu beza ko bibandanya gute kwa Xabi Alonso n'uwitwa Vinicius Junior amaze kuvuga ngo bitagenze uko nakuri atamaye agaciro atamaye umwanya ukwiriye ntegezo gusoka muri equipe ya Madrid, biyaza ko binarangirira he? Uno munsi birasa neza na neza ko umugore wa Madrid bifuza Vinicius Junior gusumba ko bakwifuza Xabi Alonso. Vini nivyo twabonye sezo itangura ikazi kamera neza, ariko hagati ukabona ko Vini urugero rw'irusa no gwasubiye inyuma. Real Madrid ba Florentino Perez bagaguka bakavuga ati wewe Vini nutasubiza urugero rwawe neza, ibyo bintu byo gusaba kongerwa umushahara ntibiza kuba bibamwo. Birasaba kwanza ko maze ukatwereka ico ushobora gufasha umugwi kuko urugero rwawe gwasubiye inyuma. Biragusaba rero ko umaze ugakora cyane kugira urugero rwawe rugaruke hamubone kuja muri zo dosiye zo gusaba kongerwa umushahara. Ariko uno munsi Vini byamaze kuba binagaragara yuko yatangwa kuba anagaruka mu bivyo vyiza karafasha umugore wa Madrid, ariko kandi Real Madrid nayo yamaze kubona ko hari ubufasha bunini cyane buri muri Vini kandi kanatsinda. Uno munsi ku isoko ry'igura n'igurisha ry'umupira w'amaguru biragoye kucoba kuronka umukinya ari kuri kariti nk'iya Vinicius Junior, nta uhari. Rero kumbure Real Madrid yaricaye iriyumvira ivyo bintu byose, irabona ko Vini bwa bundi agikene mu mugore wa Madrid bategeza kwicara bagira ibiyago. Mu minsi yeze niho twicaye twakoze ikiganiro ngaho turavuga ati Vini nivyo n'umukinyi mwiza cyane Real Madrid ifise, ariko no munsi akaca mu bihe bitari vyiza bituma bigorana cyane Real Madrid biyumvira ku kijanye no kumwongera amasezerano ndetse no kumwongera agafaranga yifuza, kubera yuko performance zitari nziza karatanga. Birashika ugasanga aranagiriye ko biragoye ko ashobora kugaruka mu bihe vyiza. Ariko no munsi Vini asa n'uwagarutse, ibiganiro vyemeye mu mpande zose zitandukanye, mu mpande zose zibiraba kwa Vini ndetse no kwa Real Madrid. Navuze ijambo rivuga riti ibiyago nivyo bizotatura byose, nibicara bakayaga nizera yuko byose bizogenda neza, bazoshikira ku nyishu ya nyuma yo kumva yuko bategeza kongeza amasezerano Vinicius Junior, ku buryo Vini atazumva yuko yivye umugore wa Madrid kandi Real Madrid batazumva yuko bivye Vinicius Junior, byose bizova mu kiyago. Rero ibiyago byarabaye kandi na Real Madrid baricaye ubwabo bariga kuri iki kintu, barumva canke batora solution ivuga yuko Vini turamukeneye, turamukeneye kandi cyane. Mbese ko kumuronka bizogenda gute? Barashitse haba mpako gafaranga kiwe mwezi kuri 20 na Vini nawe nyene nizera ko iyo amafaranga yayemeye. Habwi kibabaje igituma Vini tekaremenya n'umugore wa Madrid n'umubano afitaniye hagati yawe na Xabi Alonso. Una munsi Vini zimaze kuba inkino zigira hafi ya zitatu tekarahabwa umwanya mugore wa Madrid ukwiriye ushemeye. Mvuga umwanya ushemeye, umwanya warawuronka ariko ushemeye nk'uwo yarakwiriye ntakarahabwa. Ukabona Vini ku rukino rwa El Clasico, urukino ruba rukenewe cyane, ukabona ko ari urukino Vini yiteguriye neza cyane kandi akaratanga na performance nziza zabara musohoye. Urukino rwa Elche, urukino rwa rukenewe cyane ku ruhande rwa Real Madrid, bari bakina amanota agera kuri 3, Vini atangujwe hanze. Mbese amanota 3 wifuza wewe mu mugore wa Madrid watanguje Vinicius Junior hanze uyakura he? Ego no musi Real Madrid abakituzine nka jewe nzi neza na neza bategereje gutangura mu kibuga iyo ari urukino twita ko ari grand rendez-vous rukenewe cyane ku mugore wa Madrid. Ndakumva Dina tegeza gutangura mu gihe ba Eden Militao bari mu mvune, ba Antonio Rudiger badahari, utegeza kuhabona Raul Asensio. Mu gihe Federico Valverde hari ategeza gutangura mu kibuga uko vyogenda kose. Jide Bellingham ategeza gutangura, Alvaro Carlos ategeza gutangura. Uri kuranyuma abona bakimba ategeza kuba bahari gutanguzwa mu kibuga ndetse kanatsinda bafise n'amahirwe menshi yo kumarugo rukino. Kiretse iyo vyagoranye Vinicius Junior ategeza kuba muri bamwe mu rutonde bategeza gutangura mu kibuga, bamba bategeza gutangura. Mbese no munsi ku rukino rwa Elche urondera amanota 3 vyanka vyakunda gute wonsigura gutanguza hanze Vinicius Junior mu nkino ziheruka, kandi Vini wagiye uramusohora kandi ubona ko umusoye bugingo ye karatanga na performance nziza. Nako ndaraba ntaraguciye mucu n'abandaniza warogeze neza kwizina rya Vinicius Junior kuno munsi urukino bakina na kipe yitwa Elche
baganje itsindo kuri 2 yakinye iminota 33 witwa Vini Junior neza witwa Vini Junior araza novuga ngo ku rukino rwa bahorana kipe yitwa Real Mallorca aravyibuka igihe baganje usa ku bundi yakinye iminota 90 n'ivyo mugabo vyagaragaye ko warashaka kuri 5-8 witwa Vini Junior urukino batsinda kipe yitwa Liverpool batsindwa igitsindo kimwe ku busa yakinye iminota 90 ariko aza kuronka abashaka kuri 5-5 benshi baravyibuka ko naryo rukino yanarose muri karata novuga y'umuhondo ariko witwa Vini Junior gendura bakuna kipe yitwa Valencia bayitsinda itsindo kuri 4 bamusoye ku 79 uravyibuka witwa Vini Junior kuri FC Barcelona bimwe vyateye n'akajagari gakomeye yasose ku 72 neza kandi ariko irakina match nziza rose match kuranga atanashishije kushika kuri 2 yatsinze novuga ngo ya kuri Clasico yariko irakina match novuga ngo nziza n'ivyo yarose ikate y'umuhondo mugabo vyagaragaye kwitwa Vini Junior ariko reka ritanga bikomeye cyane ku rukino rwa batsinze ekipe ya Juventus bwana Yusoro witwa novuga ngo Xabi Alonso yamusoye ku 84 urukino rwa Getafe akina iminota 35 urukino novuga ngo bakina Villarreal vyakina iminota 90 mugabo urabona ko no munsi witwa Vini Junior witwa novuga ngo Xabi Alonso yazaragira iki azaramugabanya iminota kandi bigaragara ko yarageze ko ariko arafashe ekipe yitwa nde Real Madrid uno munsi bageze ku ndwi igere ya 13 muri La Liga soko ugerageje ukaraba inkino Vinicius Junior yakinye zose yakinye iminota yose usanga ari inkino zitarenga inkino zitatu zine zonyene niho yakinye iminota 90 ikwiye 90 mu nkino zinga 13 Etiko Vinicius Junior urakeka ko yo kwishimira intwaro ya Xabi yani bikunda mugiye urakeka yuko yokwemera kongeza amasezerano mu Real Madrid hakiriho Xabi amukinisha muri ubu buryo mugiye nanaguciriyemo 2024 mu bakino uvuga ngo baharanira Ballon d'Or neza uriko uranyumva rega uno munsi Vinicius Junior nawe nyene ntubaze ngo amaze gucika intege kuri Ballon d'Or aracifuza gukora cyane kugira ngo aronke amahirwe umukinyi w'imyaka 20 ningahe habageze niho umukinyi abahiye yagusha neza cyane none munsi utangwa kuzura mukinisha iminota 77 umwinjiza mu gice cya kabiri eske urakeka ko Vinicius Junior afite ubwo bushobozi bwo gushobora guhatanira Ballon d'Or akikarakinishwa iminota 45 ivyo nivyo bakunda n'umukinyi watwara Ballon d'Or w'umuramplace umaze kubibona kanga abakinyi baramplace batwara Ballon d'Or baraba ivyo bintu rero nivyo Vinicius Junior agaruka gakubitira ko akiga ko akiyumvira ko akabona ati je kongereza amasezerano mu Real Madrid mu gihe nkiko ndirukanga cyane inyuma ya Ballon d'Or nifuza gutakana ubushimwe butandukanye biragoye cyane bakubampa iminota nk'iyi rero birasaba rero yuko uburongozi bwa Real Madrid bwicara na Xabi bakamwumvisha uko vyogenda kose wa muntu we uko vyomera kose wowe Xabi Alonso Vinicius Junior aronka umwanya ukwiye gukinisha ariko nyene ngano narifise akabazo nkuko bivuze neza ese kuno munsi ko witwa Vinicius Junior yavuze neza ati mugiye uno mubano wino ekipe itwa Real Madrid na Xabi Alonso na je ubwanje ubandanje muri no nzira ndafata inzira ishobora kusora muri ekipe itwa Real Madrid uko buriya natayivuze ngo bidomeko yasiguye avuga ngo ndasohoka none kuno munsi ko wanashaka witwa Vinicius Junior yegereye Florentino Perez amubwira ati rega sivyo yavuze mu nyamakuru yagiye kwa Florentino Perez amubwira mu biro amubwira ati mutama wowe ni wonzanye kandi ndazi ko nkunda ndazi ko ari ndagufata ndakumariye muri ekipe itwa Madrid mugeza Xabi Alonso kuri uwo munsi yobana muri no nzira ndaza kubangira ikenda isohokera uno munsi kibazo nari mfise ubwo no bageze yuko Vinicius Junior n'uwitwa Xabi Alonso haza gusohoka ndembe kabandanya muri no nzira ni je kubwanje ndabona yuko usohoka ari Xabi Alonso mu Real Madrid kubera yuko sinizera yuko mu Real Madrid bo sacrifice Vinicius Junior ngo kubera Xabi Alonso kubera kanatsinda Xabi Alonso yaba basi binatahurise gutanguza hanze Vinicius Junior cyangwa kudaha umwanya Vinicius Junior biratanga n'umusaruro mwiza mu Real Madrid ariko suko bimeze oya nemo Real Madrid rero muri rusangi bifuza agateka ka Real Madrid gasubiraho kami ubukomezi bwa Real Madrid bugaruka hahandi nyene intsinzi za Real Madrid no gutwara ibikombe bigaruka hahandi nyene rero mu gihe rero babona yuko Xabi Alonso nubwo burenganzira bwamuhaye bwo gufata ingingo zose yifuza mu Real Madrid ariko ntavyo ikarara byaza umusaruro naye karabaha amarizita bifuza naye karabaha ibyo bikombe bifuza mu Real Madrid sinizera yuko bo kwemera gusora Vinicius Junior ngo basigaze Xabi Alonso kumva ahubwo bigaragara yuko Xabi Alonso natagerageza kwirimbura ngo amenye icyo akwiriye gukora kugira ngo atange inyishu nziza mu Real Madrid atange umusaruro mwiza mu Real Madrid arasohoka nta kabuza mu Real Madrid Florentino Perez nabonye ntafyina
wanafyina N'amasohora. abakene umusaruro we nta ukeneye uze kuzana ibintu biriya naho naguhaye ngo karyo kugira iki yasohoye Carlo Ancelotti yamusaba umukinnyi umwe wenyene kugira ngo bikunde amuhe ico gikombe ca La Liga amwe batiwe nuke kanatsinda no umukinnyi umwe atigeze namumuha ariko yarakoze yisanga mu mwanya wa kabiri bisigura ko FC Barcelona ikaze kwanjandwa igasama rukino rumwe rwa Atletico Club Bilbao Real Madrid yo gutahukana igikombe ca La Liga yaramwirukanye aramusohora azoreka Xabi uno munsi yasumba amanota FC Barcelona agera kuri 7 ariko no musaruro budasabwa inota rigera kuri 1 ryonyene rimwe uravye FC Barcelona kuni kuritwara amahirwe ni menshi cyane ya FC Barcelona kuza bakamurengana Xabi ese kuri yumvira umenyeze ko aritwara muri ivyo bintu Real Madrid baramureka ahubwo barafata ingingo yo kuvuga ati turakwiye gufata risk hakiri kare amazi atararenga inkombe je mbamona rero yuko Xabi ari waza gusohoka umugore Real Madrid gusumba uko bosora Vinicius Junior nukuru kabisa ndati araza kuba basohora novuga ngo izina ya Xabi Alonso reka tubirinde turabe tuvuge tuti wait and see turabe ko wanashaka novuga ngo no witwa novuga ngo Xabi Alonso ashobora kuba yohindura amasysteme akavuga ati reka me kano kanya novuga ngo uno mukinyi yitwa Vinicius Junior mugana namubonye witwa Vinicius Junior rero nako witwa Xabi Alonso Houston Xabi Alonso n'umuntu afunze mu mutwe guti kubera iki agomba no kuvuga ngo icyabona ivyabona vyiza uvuga ngo arishigikira mu majambo make avuga ati jewe narafashe ingingo novuga ngo yo gushobora kuba mvuga ngo Vinicius Junior uzotaricara we Fede Valverde nawe ndakunya kuri nimero 2 ntakene undi muntu aza kuba mubwira ngo hindura ibinabiri kuko yaba yavyiyumvira aba yaramaze kubana mu mwanya witwa Vinicius Junior kandi rero nasanze burya bana ridike no kwishigikira mu makosa naho nyene n'amakosa uno musi kwishigikira buri kintu cyose ukoze ngo ni ciza utari wa muntu ushobora guhanurwa reka Xabi nabonye reaction yiwe inyuma ya Vinicius Junior yo gusohoka ku rukino rwa Clasico amusohoye agasohoka yigumura urabona Xabi ati kora ivyo ushatse urimenya ashayifata mu fuko yigira pembere anafunga umusaya ariko abandi bamenyize dukunze kubabona begera umukinyi basohoye mu gihe bitamunezereye agerageza kumuhoyahoya no kumutuza kugira ngo amusigura ibintu bitandukanye ati amuyaje turumva ati vyagenzura kuri ati twagomba ukinukuna kuri nabonye yihindukira avuga turimenya acatuma n'intumwa ati mubwira ati natagaruka ati yibagiye kuzaronka umwanya ukwiriye muri equipe ya Madrid umwanya muto cyane mu Real Madrid ukabona ko Xabi nawe nyene arafunze rero mbona nkaho umengo kuri Xabi ndetse n'uburongozi bwa Real Madrid ndetse no kuri Vinicius Junior nyene bwiwe bwite harimo ibintu vya Brad Affair none ubundi mu miseze twumvise ati bicaye Xabi na Vinicius Junior bahejeje itofauti zabo bari bavuze ngo basabanye imbabazi ngo vyanarangiye mugabo vyakigarugara minyene yakure yavuga ngo no munsi tegerezwa ngo ntibigeze bigenda neza gute icatu yamutanguza hanze ku rukino rwa Elche bifite insigura ari mu gihe twumvise ko babihejeje mu gihe kandi nko kwivuze neza wewe utanguje umukinyi nka Vinicius Junior bigaragara ko atana match ikomberega jewe kuri Elche nta kuyumvira aho turarabana match nababwiye nti gutu witwa Vinicius Junior ashobora kuba bamutanguje hanze bagatanguza Fede Valverde kandi muri Champions League afise match ya Olympiacos niyo eske ufise match ya Arsenal ufise match ya Bayern Munich ufise match ya Barcelona utanguza amazina abayabaye nako amazina komako mukatanguza hanze uriko urabikora iki uriko uragwanira La Liga equipe ya Barcelona iri nyuma yawe mugiye kandi yanatsinze yatsinze Atletico Club babatsinze sindusha kubine utanguza Vini Junior na Fede Valverde watanguza ande wisunziki urabona urukino bakinye na FC Barcelona yanamusohoye ku minota 72 bitera induru basa nabagiye kuyaga ngo biraheze ku rukino rwa Valencia Vinicius Junior yakinishijwe iminota 79 ariko bice bimera nk'ubihoyahoya acamera nk'ubihoyahoya Vini ku rukino rwa Real Madrid bahura na Vallecano mukinisha iminota yose 90 ubwo rukino bananganyije ariko karahenda abantu akongera karavyuka ku rukino rwa Elche amwiza ku minota 33 ese ko riyumvira Xabi ntona kumengo ivyo bintu biragaragaza ngo hari ukuntu kwa Brad Affair avuga ati jewe na Vini ngo baramwereke kugenda umumenye neza nawe ari umukinyi shobora gufata igigo yose niyumviriye umwe avuga ati umwe ngira ngo avuga ngo reka je ndabe wundi niyo mpamvu nakoje kabazo avuga ngo ninde aza gusohoka muri equipe ya Madrid ingingo zosohoka zo ziza gufatwa na Real Madrid bivanye no kutubona Real Madrid ivyo yifuza gushikako n'ivyo yifuza kugerako mbona ko Xabi
ari wari umusohoke mu mugwa Real Madrid gusumba uko nobona Vini ari we yoba umusohoke mu mugwa Real Madrid. nuko kabisa bimeze kugeza muri kano kanya witwa Vinicius Junior witwa novuga ngo Xabi Alonso niwe mukino uvuga ngo umwe Xabi Alonso niwe ashaka gusohoka novuga ngo muri equipe yitwa Real Madrid mu gihe vyobananya muri no nzira bigaragara ko abakadre bino equipe yitwa Real Madrid bariko baravuga ati ntukwishimira kuko no munsi Vinicius Junior ari mu bakinyi novuga ngo baba kapitene canke mu bakinyi uvuga ngo bafise ico bamariye equipe yitwa Madrid Fede Valverde nawe ni kapitene uvuga ngo abakesha kuri babiri bose ntibishimiye rero nta kuntu uvuga ngo tushira kuba tureka bano bakinyi babananye batigenza neza Xabi Alonso adahinduye ikintu gitandukanye dushaka kumubona wanashaka ashobora kuba asohoka muri equipe yitwa Real Madrid kugeza muri kano kanya twivira muri equipe yitwa Real Madrid dusimbira muri equipe yitwa FC Barcelona nabonye novuga ngo ibinyamakuru bitandukanye kugeza muri kano kanya nuko bigaragara ko ibinyamakuru kwirandika yuko twumvise witwa Cerezo n'ubusanzwe novuga ngo arongoye ino equipe yitwa Atletico Club yamaze kuvuga ngo buriya witwa General Alvarez ni zina ridashoboka gusohoka muri